inyifato nziza bogendera zotuma batandura ico kiza. Aha twovuga gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda kuramukanya dukorana mu ntoke, tugwana mu nda canke dusomana. Naho indwara ya Ebola itaratera mu gihugu cy'u Burundi, ukwitegurira kuyigwanya birabandanya. Ni muri iyo ntumbero nyene kuri uyu wa 19 Myandagaro uyu mwaka w'2026 hatangujwe i Bujumbura inyigisho zijanye no gucungera mu kibano indwara ya Ebola kubaremesha kiyago. Umushikiranganje ajejwe ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu akaba yamenyesheje ko igihugu gitegerezwa kuguma kirikanuye na ridya iyo ndwara imaze guhitana abatari bake mu bihugu vya Kongo na Uganda. Indwara y'ikiza ca Ebola iguma ari icago gikomeye mu magara y'abene igihugu naho itaratera hano iwacu. Tubwirizwa rero kuguma turikanuye kuko aho mu gihugu kibanyi ca Kongo no mu gihugu c'Uganda iyo ndwara iramaze iminsi itari mike yibonekeje kandi iriko irasasika inganda. Naco gituma duhamagarira abene igihugu bose kuba maso kugira iyo ndwara ntihave itwinjirana. Aha rero muca mwumva ko uruhara rw'umwene gihugu wese ari ntangere kugira duhangane n'ico kiza ca Ebola kugira ntikitwinjirane. Bishitse naho tukamenya twese ingene twokirwanya cane cane duhereye kuri mwebwe abaremesha kiyago musanzwe mukorera cane mu kibano. Jean Bosco Girukwishaka aserukira Africa CDC ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika rijejwe gushigikira ibihugu bigize uwo muryango mu gisata c'amagara y'abantu, nawe akaba avuga ko ukwitegurira kugwanya ico kiza bidatangura umugwayi wa mbere amaze kuboneka. Aha rero ngo abaremesha kiyago barafise uruhara rudasanzwe kuko ari nabo babona umugwayi wa mbere gutyo bagatanga amakuru akenewe. Mu nyifato nziza umuntu yogendera ko zotuma atandura ico kiza harimwo kwirinda kuramukanya abantu bakorana mu ntoke, bagwana mu nda canke basomana, gukaraba kenshi n'amazi n'isabune n'ibindi. Izi nyigisho rero nizo kubaha ubumenyi bukwiye kugira namwe mushobore kubushikiriza aho musanzwe mujejwe mu kibano iwanyu, cane cane mu kubigisha inyifato nziza bogendera zotuma batandura ico kiza. Aha twovuga gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwirinda kuramukanya dukorana mu ntoke, tugwana mu nda canke dusomana, kwirinda gukora ku bikoko bigwaye canke kubirya tutazi cavyishe, kwirinda gukora ku biziga tutikingiye bikwiye, kwirinda guherekeza ikiziga c'umuntu yishwe na Ebola. Aho tukaba duhamagarira ko bishitse mutegerezwa guhamagara ababijejwe kuko baba bikingiye bikwiye kandi bararonse n'inyigisho zikwiye zijanye n'ico gikorwa. Izo nyigisho zatangujwe uyu munsi zihagarikiwe na Africa CDC hamwe n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu, zikaba zizomara ikiringo c'imisi 3.